Ndabaramukije mwese bakunzi b'ibiyago vya Yaga, kaze muri kino kiyago. Uno munsi twakiriye uwundi mutumire. Ni Jane Gapia, ni umukenyezi yavutse mu 1963 hari kuwa 12 Mukakaro. Jane Gapia uno munsi afise imyaka irenga 60. Amashure mato mato yayize mu Ngagara, anabandanya n'amashure yisumbuye i Bujumbura. Jane Gapia ahanini ubuzima bwiwe yabuhariye kugwanira agateka k'abagendana umugera wa sida. Mu mwaka w'1994 niho yavyemanga ku mugaragaro yuko agendana umugera wa sida, aho hari nyuma yo kubura inshuti zitari nke za hafi, harimwo umutamukanyi wiwe ndetse n'abo bavukana. Jane Gapia aramaze kuronka ubushimwe butari buke kubera urwo rugamba rwo guharanira agateka k'abagendana umugera wa sida, akaba arongoye ANSS Santé Plus. Jane Gapia, mwaramutse neza? Mwaramutse neza Nibel. Kaze muri kino kiyago. Murakoze cyane. Ndaramukije n'abariko baradukurikira. Murakoze. Jane Gapia, kuva mu mwaka w'2003 ntiwanduza umugera wa sida, kandi yaba ucibaruka wokwibaruka umwana atagwaye. Nubu niko bikiri? Yego cyane, ndashimira Imana kuko gushika ubu baravye ibipimo mu maraso ntibawubona, mugabo bitavuga ko nakize. Bivuga yuko uwo mugera kubera mfata neza ya miti y'ama ARV ndawurabika. Rero nguma mfata uwo muti kandi kw'isaha kugira ngo ntohave uvyuka. Gushika rero n'ubu ndashimira Imana kuko iranshoboza, inshoboza kuronka iyo miti, ikanshoboza no kuyifata neza. Uri muri bake bemanze yuko bagendana umugera wa sida. Mu myaka y'1994 cari igihe ikiza ca sida bacita ikiza ruhonyanganda sida, cari kigitangura kuvugwa cane ngaho mu gihugu. Mbega tubwire ivyo bintu vyakujemwo gute, vyatanguye gute, urunganwe rwawe, abantu banduye umugera wa sida bafatwa gute, vyari bimeze gute? Tubwire. Asha, vyari bigoye cyane, ngira ngo mwarakurikiye. Sinovuga ngo vyanjemwo gute kuko nta mugambi nabigiriye, ariko ku bwanje narayobewe na Mutima Mweranda kuko abakurikiye intahe ya mbere nayigiriye muri katedrale, ariko sinari nagiye ngiye kuja imbere, nari nagiye ngiye gusenga nk'abandi. Naheruka kubura ikibondo, naheruka kubura umushingantahe, abo tuvukana babiri bavuga bati umunsi ni umunsi wo kwibuka abishwe n'umugera wa sida, mbere basengere n'abandi. Umva rero nari mfise abo bashika, muga nari mfise n'abagenzi benshi. Ni igihe abantu vy'ukuri cari kiza ruhonyanganda, cariko kirahonya inganda no ngaha mu gihugu iwacu. Hanyuma rero ngiye gusenga, umupatiri avuga ati abantu bishwe n'umugera wa sida n'abantu bawurondeye, n'abantu b'abacumuzi. Ico gihe rero vyarangoye kwakira. Cane cane icangoye nuko numvise bacira urubanza ikibondo canje. Yari umwana w'amezi 18 aho yapfa, kandi naragize Imana ndamubatirisha aho yaragwaye cane. Musenyeri Baregesa be niwe yaje kumubatiza. Umva nta nkeka n'umumarayika, ariko yaragiye mu bandi baciriwe urubanza. Ico rero kirangora, nibaza ko ndavyumviriye iyo hatabamwo umwana wanje ntayo gufata ko ari ivyo, kuko kuvuga ko turabacumuzi, ko twese turabacumuzi, mugabo umwana wanje sinavyemeye. Niho rero mvuga nti imigambi y'Imana, Imana iramenya aho ica, kuko yaciye kuri uwo mupatiri ngo avuge ibitari vyo kugira nanje mpaguruke.
ndagerageza kurondera ingene nja imbere, murabibona ko bitoroshe. Ivyo mw'isengero biba biteguye, ariko ndagira amahirwe ndavugisha umubikira ndamubesha yuko ngiye kugira ama intention ku bantu bishwe n'umugera wa sida. Aca ambwira ati murakoze kuko nawe twari twaronse ibidufasha. Ca nja imbere kwa altare, oya si kwa altare, ni harya bavugira ama intention. Ca ndavuga nti ndubaha umupatiri mugabo ivyo avuze sindavyemera. Mperuka kubura ikibondo, ntiyari umwana w'amezi 18, yari yarabatijwe. Nahejeje gucirwa urubanza ko yari umucumuzi. Hama nsanga rero nagiriyeko ni najewe ngendana umugera wa sida. Ariko naho ntari umwere, sindi umucumuzi kurusha abandi, kuko kandi siko Imana ikora. Imana irashobora no kuturondera mu bintu bitari vyiza. Nibaza rero yuko ico kintu patiri avuze jewe sindacemera, naho ndamwubaha. Jewe iyo bari uko abacumuzi bose bandura, aha twese twari kuba twaranduye. Ariko siko Imana ikora. Biheraho mugabo nkuko nguma mvuga nari nabikoze kubera ako gashavu k'umuvyeyi, sinari niyumvira ibishobora gukurikira, kuko mu nyuma niho nama mvuga ndashimira Imana cane, kuko hariho uwagize nk'uko aravuga yuko agendana umugera wa sida muri Afrika y'Epfo, bamwicishije amabuye. Jewe ico rero naco nibutse, narabivuze, ariko nshitse hanze abantu bakavuza ama klaxon bavuga bati wakoze, bravo, ahubwo bantera intege. Abari mw'isengero bandi bagendana umugera wa sida bari bahwereye nk'uko nahwereye, baca baranyegera bati ahubwo wakoze, ahubwo tuje imbere turabe ko twoshobora natwe kuronka aho tuvugira. Biheraho nkuko ndabivuga, nta mugambi wari uhari w'ukuri wiwanje, ariko hariho umugambi w'Imana. Mu gihe cawe kwandura umugera wa sida vyava hehe, vyakwiragiye gute? Sindiko ndagaruka ingene wewe wisanze ugendana umugera wa sida, kwandura umugera wa sida vyava hehe ahanini ico gihe? Mu gihe canje uburyo bwo kwandura bwari butatu. Hariho guhuza ibitsina n'uwanduye, hariho gukoresha ibikoresho bitobora uruhu. Murazi ko cari igihe no kwa muganga bakoresha urushinge rumwe ku bantu bagera bangahe 10. Hanyuma hariho no kwanduza biciye ku muvyeyi yanduye. Bwari uburyo butatu. Bwose rero muri ico gihe bwariho, ko n'ivy'inshinge vyariho cane. Kera hariho ibintu vy'indasago, abantu barakoresha urwembe rumwe kugira bace indasago abantu bangahe, kandi utwo turaso nuko tungana. Duhuye na wa muntu agendana umugera wa sida, na cane cane afise imigera myinshi mu maraso, wabuhejeje. Rero ico gihe nico gituma bari benshi cane, abantu barandura ku bwinshi. Abandura benshi vyaca mu buryo buhe? Ntavyo nomenya, kuko ico gihe no kwa muganga nibaza ko vyashoboka, kuko urushinge rumwe bashobora kurukoresha ku bantu bagera 10. Aha novuga nti bataratangura kuvyemera. Mumenye yuko mu bihugu vyinshi vya Afrika twari muco, sinzi uko nocita, kutemera ibiriko biraba, mu gifaransa bita déni, ko bavuga kandi hari kutamenya, ntikwari kubikora ku gushaka, hari kutamenya. Amaradiyo, amateleviziyo yose, aba mu Burundi, aba mu bihugu vyose, bavuga ngo umugera ngo ufata abantu bahuza ibitsina babisangiye, barya twita ba homosexuel. Jewe ivyo ndabivuga kuko umushingantahe wa mbere wanje
yaricuze yuko aba yaranduye, arambwira ati ndafise ubwoba, ati hari uwo twagendanye imbere yuko we tugendana bambwiye yuko yoba yishwe n'umugera wa sida. None wowe urahuza ibitsina n'abo mubisangiye? Ateka ni ntibikuraba kuko nivyo nari nabonye muri televiziyo. Ndamwumvisha yuko ico kintu atari bwo kandi nawe aca ararema. Rero hariho kutamenya, ariko nibaza ko guhuza ibitsina ariho hambere hamaze inganda. wemanze ku mugaragaro nkuko nari nabivuze ko ugendana umugera wa sida mu 1994 inyuma yo kubura umugabo, umwana nawe umvukana. Ku bwiza bwawe nta basore baza kukwitsita ko bakavuga bati tukurabishije amaso nawe nta mugera wa sida wowe ufise? Ivyo Baca ubigenza gute? vyarabaye, murazi ko naciye ntangura kuza ndaja mu mashuri, nari nkiri muto nanje. Naragenda nibuka ngiye muri kaminuza, bwaho twari tugiye kwigisha, twabwira tuti nyabuna ntimupimishe ijisho. Kandi twavuga ati, nari kumwe na Juvenal Ntandike muhisi, yari umusore nawe akomeye ameze neza, tukababwira tuti twebwe nimuturabe, iyo tutabibabwira ntavyo mwari kumenya. Rero muraza muramenya yuko n'uwo muzohura nimba mutipimishije ntimupimishe ijisho. Ndibuka ko ico gihe hari abavuze bati natwe urya mupfasoni yotwemerera n'ubwo bufuko ntabwo twokenera, ariko kwari kutamenya. Yego abantu hariho abandonde, sinzi ko bandondera kubw'urukundo canke kwari ukugeza, mugabo ivyo nari nabayemwo vyari vyatumye mera nk'uwubura abagabo. Ariko kugeza uwo kugeza urashobora kumubona, uwundi urabona uti uyica ariko ararondera ashaka ko turyamana, nta kindi ariko ararondera, urabona mwete ariko arabishiramwo, urashobora kubibona. Ego nabo barimwo, na cane cane hakabamwo n'abantu bubatse. Nagize Imana, nakuriye mu muryango usenga, namye ntinya Imana. Naho ntari bwayimenye cane, ariko nari ndayizi. Rero vyaramfashije kwirinda kugwa mu mitego. Hama kandi vy'ukuri ntivyari ibintu, burya abakenyezi hari iyindi ngabirano dufise, burya guhuza ibitsina si ibintu usanga utakoze uca upfa. Urashobora kwihangana imyaka n'imyaka. Narirya nabona umenga ntivyanyereye, numva umenga ivyo bintu ntavyo nifuza kujamwo, kandi cane cane bari baranyigishije. Jewe nari naronse umuganga yitwa Kochelefu, yaba mu Birigigi, yavurira kuri clinique. Niwe yari yarambwiye, niwe wenyene yambwiye yuko, yaratubwira mbere na twebwe n'umushingantahe wanje, yaradupimye ico bita CD4, kandi wewe yabikora mu buhinga ntazi uko novuga, kuko yarafata akagukubita ikintu ngaha, agaca ashirako ikintu nk'ikashe, hanyuma akagusaba ngo uzogaruke bukeye asome arabe abasirikare ufise mu mubiri. Abitugirira n'umushingantahe wanje, hama aca asanga umugabo wanje abasoda ni bake cane, muga je nari mfise abasoda benshi. Aca atubwira ati naho mwese mwanduye, nimwashaka guhuza ibitsina mwikingire, kuko imigera iri muri uyu mushingantahe iciza iwawe nayo. Mugabo mba ndamenye yuko ugendana umugera wa sida ugahura n'uyundi uramuha imigera, bivuga yuko uri kurica. Ico rero ico caha ndashimira Imana ntikizonkurikira, kuko nta muntu n'umwe wigeze wemere. nta muntu yoba yaranduye yanciyeko. Nivyo nigisha abantu bose,
ni nawe wanduye uzokwirabe mu kiyo uvuga uti nzogenda mpagaze kuko nta muntu yanduye binciye. Jane Gapia ni igiki catumye abona yuko ubuzima bwiwe bwose yobuharira guharanira agateka k'abagendana umugera wa sida? Imitima yari tuntuye yari myinshi, nta muti wari uhari, nta kintu gishemeye nari mfise ndababwira, mugabo abantu no kuronka aho baririra yari ingorane, kuronka uwubwira uti ngendana umugera wa sida ntace agucira ivomo vyari imboneka rimwe. Abantu rero batangura kundondera, aho rero ntimugire bari abarundi gusa, abantu barava muri Congo, barava no mu Rwanda, je naba mu Ngagara mu kazu gato cane ka Bergide, bwakari akazu kanje nari naragakoze neza kuko cari igihe nagendera mu ngo zibiri gusa, kwa masenge no kwa mukuru wanje, ahandi hose nababona ko mba ngorana. Abantu bari mu kutamenya gukomeye, uwo negereye yagira ndamwanduza, vyavuga rero yuko kugira sinsitaze abantu nta handi naja, ntaraho naho nabiwanje, ako kazi rero ndagakora neza kugira ngo ndakabayemwo mbeho neza. Ako kazi rero muri chambre zibiri, icumba canje ntanguye kuvuga cama kirimwo umuntu yaje kurara tuganire, baraza bakambura bagaca baguma kw'irembo, bagaca baza ari mw'ijoro, hama hari igihe hari couvre-feu, ngaca ndabaha indaro tukarara turavuga. Rero 95 sinari ngishobora kubandanya gukora kuko narara nicaye, nama ndiko ndaganira n'abantu hama nsanga ntibigishoboka, nca ndatanga imihoho, nca nja gukorera ishirahamwe ku buntu. Ndafise uwo tuvukana, umwe yabino uwundi yari mu Rwanda, mu bari basigaye, niwe yambwiye ati ibintu ndamubwiye ko navuye mu kazi, yambwiye ngo nako agasore yogaruka ntiyokora ivyo uriko urakora, ngo noneho zafatiye mu mutwe. Ndamubwira nti ntaco, mugabo numva umenga birampa amahoro kandi biranezera, ndabona ko hariho abantu mpa amahoro, nsubiza umwizigiro, kwizera, kandi uko ndabafasha niko bimfasha nanje. Uko rero na cane cane naganira n'abantu bato bato, nkabona umenga hari ikintu mpinduye mu buzima bwabo, nkaca numva hari ico maze kw'isi, nkaca mvuga nti bwa bundi naronse ikintu nzomara, nca ntangura uko. Mbere hariho ibintu abantu batazi, 96 bazi ko igihugu cagiye muri embargo, abantu barapfa ku bwinshi bicwa na meningite à cryptocoque. Jewe rero nca mfata umugambi wo kwama ngenda kurondera imiti kuko nta miti yariho mu Burundi, rimwe mu ndwi mu Rwanda, nkafata imodoka yanje nkagenda kuri RNA, kandi murazi ko iryo barabara ritari ryifashe neza. Mukuru wanje ati wasatse, reka iyo Mana ikabiriho ntawe uzonkorako, mugabo nibanyica naho nzoba ngiye neza, nzoca ngenda direct. Kandi nka kabiri vyarabaye kabiri nkarengana, imodoka yari inyuma yanje igategwa. Bwa mbere ibaye mukuru wanje ati ngira ngo wowe nazosubirayo, noya ndasubirayo numva ko hatewe iyiri inyuma, n'ubu izoguma ari iy'inyuma. Yego, hanyuma rero mugabo uko mbona abantu basubira kuronka akanyamuneza, baza tugatwenga, twaraza tukaganira gusa tukavuga amagorwa yacu, tukavuga ingene ahubwo tugasigara tugirira ikigongwe abatwinuba tukabitwenga, twari dutanguye gukira rero. Ivyo vyaca biguha intege? Yego cane. Mu rugamba rwo kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, ni izihe ntambamyi wagize wari watanguye kuzivuga, ni ibiki vyoba vyarakoroheye? Novuga ko
sinzi ko navuga ku bintu vyanyoroheye, nta kintu naronse ntagwanye. Intambamyi narazigize cane kuko mumenye ko mu ntango hoho nta miti yari ihari, nta miti yari ihari kandi nta muntu nobishirako ngo ni igihugu ko iyo miti yari izimvye cane. Ikintu cari kigoye ni ukubona imiti aho ibonekeye ironka abantu bo mu bihugu bitunze, twebwe tugahogwa ko dufise icaha c'uko twavukiye mu bihugu bikenye. Ivyo rero ndi mu bantu babigwanije, kw'isi birazwi, ndi mu bantu bagwanye, ndagenda muri Union Européenne, ndagenda imbere y'amakungu mvuga nti jewe ndavye ingene basigura jenoside, muriko mugira jenoside, two twicwa nuko twavukiye muri ibi bihugu. Imiti yarabonetse, habuze iki ngo natwe tuyironke? Ivyo rero twarabigwanije, turagwana koko kandi Imana iratuja imbere. Burya turi mu bihugu vya mbere vyo muri Afrika vyatanguye kuronka iyo miti. Iyo miti yatanguye igihugu kitaratangura no kuyituronsa, nitwe twayironse. Naragenda n'agashakoshi ibitaro ku bindi mu Bufaransa nkarondera iyo miti nkazana. Mugabo vyari bigoye kuko uzanye imiti ufise abantu amajana n'amajana bayikeneye, ukaba ufise imiti y'abantu 10, mbe utora gute? Nama mvuga nti nta kintu kigoye nko kudusaba gutora abubaho no gutora ababandanya bapfa. Vyari bigoye cane, ariko nkishira hamwe uca ushira mu bandi mukabija inama, dufise ubu buryo, ntidubwire rimwe, reka twiyumvire mbe duhere kuri bande kandi twerekane ko dushoboye, aba nibo bazotuma n'abandi baronka. Ico turatanguza abantu imiti, mbere turagera ahantu ari vy'igihugu cashoboye kwerekana kugira ngo ya banki y'isi yose ya Fonds Mondial ishobore kuzana uburyo mu gihugu. Naho bazi bwa mbere no gusinya basinyiye muri ANSS, kuko ivyo batanze kugira ngo igihugu gishobore kuronka vyari ibikorwa vya ANSS. Ivyo rero novuga ngo naho vyari bigoye vyahavuye biba na vyiza kuko vyaradufashije. Igihugu twaragwanye, novuga nti nabonye intwaro nyinshi. Igihe twatangura rero kuri iyo ntwaro, sinibaza ko twaborohereje kuko ndibuka mvuga nti none mbega uyu mu president ari hehe? Ndiko ndamubona habaye match ya football, tugize umunsi umwe ku mwaka kwa mbere Rusama, aho bibuka bagendana mugabo ntitugiye tumubona. Nibuka ko nari kumwe mushikiranganje ndamubwira nti ntimugire nukubaganya, mugabo hari ikintu mutarumva, nivyo turi mu ngwano mu gihugu, ariko hariho ingwano itavuza induru iriko iramara inganda. Mwafashe umwanya wo kugwana, wo kurondera uburyo bwo gufasha, bwo kugura ibigwanisho, ariko hariho iyindi ngwano iriko irabananira. Ni kuko uwoharura abantu umugera wa sida wica. Ndavuga nti muragenda mu Nyabaranda, hari mu Kanyosha, hariya mu Kanyosha. Ni ari umugenzi yambwiye ngo iyo ugize Imana ukarengana imyaka 40, umugera wa sida uba wawutsinze. Hapfa abantu bari munsi y'imyaka 40, hagati ya 30 na 40 nibo bariko barapfa. Bari bo bantu bategeza guteza imbere igihugu kandi bapfa mu bwinshi. Ndabivuga hama mu nyuma ndasaba umunani umukuru w'igihugu, ndiko ndasaba yuko ico gihe yari Buyoya, ndiko ndasaba yuko igihugu coshiraho ico twise Fonds de Solidarité Thérapeutique. Ndamubwira nti nimushire amahera y'integekanya,
kuko dutegerezwa kuronka ubwo buryo. Nari mpejeje kuvugana n'abantu bazana imiti, bambwira ati hamwe mwokuraho amatagisi ku miti. Ico gihe tagisi ku miti yari 40%. Burya n'uno munsi imiti ntiriha douane. Na INSS yabikoze kandi vyahereye aho. Turandikira umukuru w'igihugu, bicamo Conseil des ministres. Nagiye kuraba umuminisitiri umwe wese, umwe ku gutwe kiwe. Ndamubwira nti nimba utagwaye urakwaje, uyu mugambi uramfasha. Barankundira baravyemera. Taxi barayikurako 40%, hanyuma barashirako amahera miliyoni 100, 100 millions y'amafaranga y'u Burundi. Iryo tegeko riracyahari, n'amahera bavuga ko ategezwa kwama ategekanywa ku mwaka. Aha sinobesha ngo ndazi ko akitegekanywa canke ntagitegekanywa, mugabo itegeko ntiryahavuye. Je nibaza ko akiriho, ahubwo ubu bategeza kuyashira kuri iki gihe turiko akaduzwa. Yego, kuko mu 1999 no kuyashira aho ageze uno munsi. Hanyuma tukama tuyafise, akazoshobora gufasha narirya tubona ko amakungu ariko aradukurako amaboko. Uvuze ko ayo mafaranga utazi yuko yoba agitegekanywa, kuba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu uno munsi ijambo rivuga kurwanya sida ryaravuye ko ukuntu ubushikiranganji bwitwa ntaco vyahinduye. Imigambi ya leta kubera mba ntarimwo simenya icatumye biba. Muga ndashobora kuvuga ico niyumvira jewe. Ico niyumvira nuko nkumbure bashatse ko turabira hamwe ingwara zose, ariko nimba ari nuko bamenye ko hariho akantu kama sida yisangije. Nibavyibagira bakabifatanya n'ingwara zose ko zisanzwe, narirya ubu tubona biriko biragaruka, tuzohava dusanga naho twari twashitse twasubiye inyuma. Rero naje navyumvise nk'uko kwanyu, hariho intumbero nkumbure tutashoboye kumenya kuko ntawatubariye, kandi ivyo muri leta twebwe biraturengeye. Nkumbure barafise icabitumye, twebwe biradutera amakenga, tukibaza ko mugabo bazoguma bibuka kw'ico kiza ari kiza. Yego ubu dusa n'abari baragitsinze, ariko turabona ko turiko turasubira inyuma. Wavuze intambamyi zitandukanye, muri urwo rugamba haba hariho abapfakazi biturutse ku mugera wa sida, haba hariho n'impfuvyi ziturutse ku mugera wa sida. Kuri ico kibazo intambamyi zabaye izihe? Jewe ndavuga nti mu Burundi twarateye imbere, mu gukumirwa hari ikintu cahindutse, ariko nticaheze. Iyo hageze abapfakazi hakagira impfuvyi, ngira muramaze kubona ko maze imyaka ndiko ndubakira abapfakazi. Icatumye nubakira abapfakazi niki? Nubakira abapfakazi kuko nagiye aho dufise ibigo ahantu 5: Bujumbura, Gitega, muri Burunga, Makamba, Hakera na Rumonge no mu Kirundo. Ndiko ndagendera ibigo, ndafata umwanya wo kwakira abanywanyi. Rero ishirahamwe INSS ryakira bose, ariko usanga dufise benshi abapfakazi kurusha. Mpora mbaza niba abagabo bari hehe, kuko nzi ko nabo banduye, ntibitaba cane ari benshi. Hanyuma rero ndiko ndakira abapfakazi, nsanga ahantu hose naciye ico bahurizako n'abapfakazi bakumirwa n'imiryango, barapfakara bakaza bakaronka inyigisho
yuko batokwanduza. Hanyuma mugabo ya mico yuko umupfakazi apfuye mwene wabo canke mukuru w'umugabo ashaka kumwigarurira, kumucura, umugore akanka, yanse bamwirukanana n'abana. Ivyo ntivyahahora, bakamwirukana n'abana. Yagenda iwabo basaza bati akaba ntibaza gutorana ngaha, agaca asanga ari mw'ibarabara, agapfana agahinda. Rero abo bapfakazi ugasanga barasanjaje abana, aho ronse uwumufatira umwe, kuko ni gake baronka uwubafatira hamwe. Umwana umwe akaba mu Cankuzo, uwundi mu Rutana, uwundi bagasanzara. Umuvyeyi akaba afise agahinda kadashobotse, kakubwira iti iyo umwana aronse n'uwumpamagara arambwira ati nugaruka tukarya bike turi kumwe, ati kuko ngaha barandiye. Ukumva akubwira ati muvyeyi, naho turonka iyi miti ntaco izotumarira kuko tubayeho nabi. Niho jewe nkwije imyaka 59 navuze nti mbega none ko mbona umenga Imana iriko irampa kuzoshikana 60, nzosubira kugira ya misi mikuru bangirira ku myaka 50. Ko ku myaka 50 abantu barasidukanye n'iyonka mu makungu yose. Ndaronka amashurwe nkiriho, taramwe batanga umaze gupfa ku ngori. Ndaronka amashurwe menshi batagira aho bashira. Ndaronka ubuganuke butagira uko bungana. Hama ndavuga nti ndasubira, mbonye ivyo mvuye aho mvuye nkabona ibiba. Niho nandikira abagenzi ndabashimira, ndababwira ko vyanezereze, kandi nivyo vyaranejereje. Naronse amashurwe nkiriho, murampa amashurwe, murampa amashakoshi, murampa ibi. Rero nkibuka ivyo bampaye nkavuga nti wampaye ishurwe angurira umufuko w'isima. Wari wampaye Ray-Ban acangurira umwango, wari yanguriye ishakoshi ya Marc acangurira ibati. Ndabivunja ndubaka amazu, ndabasaba nti umuntu ankunda ntazompe kado. Ayo mashakoshi sinkigira aho ndayashira, ibirato sinkigira aho ndabishira, ariko hariho abatagira aho barara. Abantu barankundira, Imana ibahezagire, baramfasha kubaka amazu 9. Ndakura n'umugambi nise gira aho uba wubahwe. Abo bakenyezi baragira aho baba barubahwe. Ca mperaho ku mwaka ca ngenda kwereka abarundi bari muri Canada, agira ibiteramo ku mwaka, ndababwira nti mwarahezagiwe, hezagira abandi. Hamwe mwasiga uruzogi ntimuhave mwibagira. Ndabubakira, ariko ikintu kigoye nuko ndaronka uburyo bwo kubaka. Turafise n'abana b'imfuvyi bagendana umugero wa sida, turereye ngaha kuri Mao Tse-Tung. Nibo bitoreye izina bayita Maison de la Joie, ntitwita orphelinat. Ni ahantu baronka akanyamuneza. Aho hantu ni ahantu abagenzi twabanye bantije. Ubu rero bariko barahansaba, bakahansaba noshobora kubaka. Jewe nari naragiriwe amahirwe, hariho umunywanyi w'umupfakazi yari yaraduhaye itongo mu Kanyosha. Nashaka kubakira abana, ariko mu ngorane dufise nk'iryo tongo umuntu yaraje aragiye araryigarurira dusemerera. Jewe ndibuka ko nanabivuze, twagize Noweli y'abana turi kumwe n'umufasoni mukuru w'igihugu yari Nkurunziza, turamubwira iyo ngorane. Babibonye urubanza ruracika, turarutsindira. Hama uwo muntu aca agurisha ku wundi yari akomeye ico gihe, yatwara iperereza. Abantu bose baratinya, aca arubaka. Ndasubira nabihaye umwavoka, twararutsinze, ariko vyaranse ko badusubiza aho hantu. Abo biraba na cane cane Sebarundi na mama Barundi, ndazi ko ari abantu
igikorwa nk'ico kirabakorako. Nukuri aho hantu dosiye ndayifise, n'abantu bariko barasubiza inyuma igihugu. Ubwo butungane nk'uko umukuru w'igihugu yama ariko arabivuga, bukorera bamwe si ubutungane. Aho hantu ngomba kubakira abana b'u Burundi, imfuvyi. Ubu ndafisemwo n'abapfakazi usanga bafise amagara make nca mfata, mba ndiko nkorera igihugu. Nukuri ndabinginze, nibadufashe, badutere intege, kuko twebwe tuko turaterera guverinoma, tuko turaterera leta. Aho bihagaze ntaho ndamenya, n'umuntu nkumbura akomeye, mugabo ntawe ukomeye kuruta umukuru w'igihugu. Ku wa 17 Munyonyo umwaka uheze waramenyesheje ko muri ANSS Santé Plus abantu benshi bashasha muriko murakira arugwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24. Ivyo biva kuki? Uburyo urwaruka ruriko ruranduriramwo umugera wa sida mubona ari ubuhe? Biva turiko twakira urwaruka, turakira n'abandi, mugabo iyo turiko turaraba abaza kwipimisha, abo dusanga baranduye benshi ubu ni mu rwaruka. Nico gituma turiko turatera akamo abantu n'abategetsi ngo dusubire tubigarukire. Biterwa n'iki? Nkuko ndabivuga, twese twarahagaritse kuvuga yuko hakiri ikiza. Abo bana ngira ngo bararaba bagasanga nta ngorane ikiriho, nta capa kiri mw'ibarabara, nta muntu akivuga yuko hari umugera. Rimwe mu mwaka turahimbaza wa munsi mukuru Ko wa mbere Kigarama. Yego, naho nyene bakabona abantu bameze neza, basa neza, bagaca bibaza ati ico kibazo ntikikiri ikibazo. Hanyuma bagaca bahura nkumbure n'abantu nabo nyene nkumbure batabizi canke babizi, ariko kuko muhora mwumva abantu basigaye bavuga ngo hakugwara diabete bogwara umugera. Bafashe ko atakiri ikibazo, nkuko nkunda kubabwira nti muzohava muronka vyose, kuko wagwaye uyo mugera turiko turabibona mu bantu bariko barakurana uwo mugera, kandi ubushakashatsi buravyerekana, baca bagira ico bita vulnerabilité ku ngwara nk'amadiabete, nk'amahypertension, amakanseri. Ubu nivyo turiko turagwana navyo mu vyo kugwana, naco gituma ANSS mubona yahindutse ANSS Santé Plus, kuko tubona ko ku vyerekeye umugera dusanga twarateye imbere, abantu bari bameze neza, ariko tukaguma tubura abantu. Mu mwaka uheze twabuze abantu 57, gushika mu kwezi kwa gatatu, amezi 3 gusa twari twamaze kubura abantu 22. Bivuga ko ku mwaka bigumye kuri uwo murindi dushobora kugera 80. Murumva ko biriko bigenda biduga. Abakiri bato rero nta kwigishwa kukiriho, sinibaza ko no mu miryango bakibiganira. Rero turiko turabona baza kandi baremvye. Hariho nk'umuti tutari tukirondera, umuti witwa fluconazole, umuti wari uzimvye cane. Twari twarawurondeye, turavugana n'abawukora Pfizer, bakawuturungikira ku buntu. Hama turagira ahantu imiti iguma igera muri péremption, turababwira tusibe kuyiturungikira kuko ntabakikeneye. Ubu rero tuko turayikenera tuyigura amahera menshi. Rero nibaza ko harageze ko dusubira kwicara hamwe. Twarabivugaye n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, aravyumva, ndamusaba yuko yofata iya mbere akadukoranya twebwe abakiri bato, abafasha Uburundi, tukicarana tukiyumvira mbega twokwigisha gute, kuko amajambo twavuga araheze imyaka 30 siyo twovuga ubu. Dutegerezwa kuronka ingene tubivuga bijanye n'ibihe turimo, ariko dusubire twigisha.
wavuze ko kiriya gihe abantu bandura mu buryo butandukanye, uno munsi urwo rwaruka musanga rwandura cane biciye mu buryo buhe? uburyo bumwe gusa, kuko mu bitaro ubunya nta rushinge rukoresha abantu babiri, abantu baragabanije ibintu vyo gukoresha inzembe. Ubu uburyo bukomeye cyane banduriramwo ni uguhuza ibitsina, nivyo tuvuga ko ari ivyo gusambana, kuko kenshi si abantu baba bubatse. Uno munsi wumvise urwaruka ruriko ruravuga ruti nta kurira imbombo mu kamwanya, ivyo vyakira gute? Ivyo birababaje kuko hariho igihe vyashobora, murumva nagumye nsubiramwo, ntihariho kutamenya. Mbe mfate ko n'ubu batabizi, ko mbona umenga baragira ubushakashatsi bakatubwira ko abantu bazi akamaro ko kwikingira hariho uburyo butatu bwonyene. Ni uko umuntu yihangana, umuntu atashoboye kwihangana arikingira, aca akoresha bwa bupfuko. Hanyuma ahandi naho ubutoye ni uburyo bubiri navuze. Uburyo bwa gatatu ni ku bamaze kwandura umugera wa sida, ni uko umuntu yanduye umugera wa sida afata neza imiti, kuko iyo umuntu amaze gufata neza imiti ntiyanduza. Abo bana mwumva barabimenya, ntibaze kwivuza, bakaza baremvye, baza kugera kuremba bamaze igihe bariko barabonana n'abandi, aho baba bariko baradomeka. Rero ikintu kigoye muri iyo ngwano turiko turatangura, nuko nabo dushoboye gushira ku miti bagasubira bakamera neza, asubira gusa neza, agaca asubira kureka gufata umuti. Rero iyo aretse gufata umuti, arafata umwanya kugira ngo agware, muga ya migera yamaze gusubira kuba iboneka mu maraso. Bivuga ngo iyo iboneka mu maraso aba yanduza. Jewe hariho abo nkurikira, ariko ndabaraba ukuntu basa neza, mugabo ibipimo bikatwereka ko atafashe neza imiti, ivyo twita charge virale, ngasanga asigaye afise charge virale detectable. Vuga ni nk'uyu afise uwo bagendana ariko aramwanduza nimba atanduye. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye cyane. Rero nukuri si ingwano Jeanne Gapiya yoshobora wenyene, ni ingwano twese tutegereza guhagurukira. Duhere ku bavyeyi, abavyeyi hari aho twihenda. Ndi umuvyeyi, jewe ndazi ko n'imyaka ya mbere tuvuze tuti abstinence, préservatif, fidélité sinon préservatif. Urumva fidélité, ugira fidélité wabanje kwipimisha, kuko urumva rega ikintu kigoye abantu basuye kurabisha ijisho, hama bagaca bavuga ngo ujye tumaranye imyaka. Yego mumaranye imyaka, mwageze mwipimisha no mu bwa mbere. Urumva rero niyo fidélité itangura ari uko mwabanjije kwipimisha, mugize amahirwe mukaba mukomeye, mugaca mufata ingingo y'uko mutazoja hirya. Aho rero birakunda. Ariko ivyo vyose vyanse, nta kindi gisigaye, koresha ako gafuko. Kuko murambwira abantu, none umuvyeyi, wowe uri umuvyeyi, uyu mwana umunsi azoja kurangura ayo mabanga, ko atazogusaba uruhusha? Ntagusaba uruhusha. Hanyuma turabizi abagiriwe ubuntu bwabo nukuri buri imyaka nibaza ngo ni bake, bagenda ari isugi, ngira ni bake. Tureke kubeshana, mbure bariho ariko bari kurusha abandi, nawe tubahebe, tureke bapfe. None hakubona umwana wawe ugasanga yaranduye, ntutuma wumva yarakoresheje agafuko? Abavyeyi nibiyumvira ico batora. Jewe ico no batoza nk'umuvyeyi
nuko bashoboye kubigisha nk'uko muramvuga n'abapatiri ndababwira ni ukuri mwebwe abapatiri abapasitori mwebwe nimwigishe, ariko ikiboneka nuko bose batabakurikira. Iyo babakurikira nta nda z'inshushu ziba ziriho, ega zirya zirabarega. Urumva hariho ubu basubiye gutinya inda gusa, ntibatinya umugera, batinya inda. Rero abiyumvira yuko batoye imbombo iri mu gasashe barareka kurya iyo mbombo cane cane, nivyo vyofasha. Nayo ubundi batereza kuyirya batuma bayirya iri muri ako gasashe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse guhagarika imfashanyo zica mu kigega USAID. Ivyo rero bica bikora ku bagendana umugera wa sida. Uno munsi ibintu vyifashe gute? Asha yaradukoze, byifashe nabi cane. Twebwe nofata kuri ANSS twari twaragiriwe ubuntu, USAID yarisigaye iduha uburyo bitarinze guca mu yandi mashirahamwe, tugaca ari twebwe natwe duha yandi mashirahamwe, kuko bari barabonye ko tugeze ku rwego rwo hejuru. Rero hariho uwo mugambi twakorana directement na USAID, mugabo hariho uwundi waca MyCap ufasha igihugu cose n'amacentre yose avura ari mwayi wacu. Twebwe nk'abaganga benshi nko mu Kirundo, mu Rumonge, abakozi nka bose bahembwa n'uwo mugambi. Mu mahera twakoresha havuye ko ibice 49%, ni nk'igice c'amahera twahora dukoresha. Murumva ko twahungabanye, byadusavye gusubira kwitunganya bushasha. Hariho abakozi byabaye ngombwa gusezerera, kandi ataco ari abantu b'ubukerebutsi bazi vyose, ugategerezwa kubirukana. Abo n'abarundi usanga bafise imiryango, abo baratashe, duca turiyungunganya turaraba ico twita abantu ntabanduka. Abagwayi ntibarabona ingaruka kuko tugerageza, ni naco gituma turiko turagerageza kurondera uburyo bwose. Twateguye n'igiteramo mbere donkeho akaryo kukivuga tariki 21 aha kuri Splash. Itike ni 200. Nashaka guhamagarira abantu kudushigikira no gukiza abantu, dufashe abiwacu, kuko wakimuhana kazi imvura ihise. Yego Trump yaragiye, none ko yafasha abarundi, ko nkumbure muwo dufasha hariho mwene wanyu, umugenzi, inshuti, nimba ataco mufana n'umurundi kazi, musangiye igihugu, wowe uri ico umufasha. Waruhejeje kuvuga ko abarundi turasenga. Yesaya 53 umurongo wa 5, jambo ry'Imana rivuga ngo mu mishishago yiwe niho twakiriye ingwara, mishishago yiwe niyidukiza. Ubona gute abagendana umugera wa sida bizeye ugukira biciye mu gusenga? Kwizera gukira biciye mu gusenga birashoboka cane. Yego bokira ko gushika ubu jewe ico nguma mvuga nuko ababivuga nta numwe atubwira ati nagendana umugera wa sida, navugwa ngaha, nanaka, nafata imiti iyi n'iyi. None umuganga nasubiyeyo yampimiye kakandi kamwe ndiko ndavuga pana shavirara, basanze atamugera mfise. Abivuge natwe tunina hazimana, natwe dusubireyo tuyisabe natwe ko twokira, kuko umwe wese akira ku munsi wiwe. Jewe ndemeza yuko Imana ishobora gutegura yuko nkumbure ntakira, kuko ari wo mugambi, kuko ishaka ko ndayikorera nciyaho. Ariko uwundi ikavuga iti nakire nawe akiza abandi imitima. Mugabo ntituvuge ibintu tudashobora kwerekana.
kuko umuntu aca areka gufata imiti wa mugera nababwiye yuko umugera uba waravye ntuba wapfuye wa mugera rero udahetse gufata umuti wa mugera uca uvyuka kandi uvyutse wa muti wawe urufata ntubugikora ucuza ufata myinshi izimvye kurusha nkumbiri nakwangira ibibanza vya politike ntaho wigeze ukwegwa n'ibibanza vya politike ukavuga uti je Jane Gapia ndamaze kubona abantu bamaze kumenyera no kwigira muri politike ndabona yuko n'amajwi no yayoragura barigeze hariho abantu murabona abantu kandi baba babivuganye umutima mwiza barakubona uvuga urwanira agateka k'abantu bakakubwira ati ariko none kwe kutitoza nkababwira nti ni ukuri si wo muhamagaro wanje ariko harigeze kuba ubutegetsi mubumbaza ubwo ari bwo nari ngiye no kuri aeroport barampamagara barambwira ngo nintange CV nintange ibintu vyose ngo bashaka kungira ambassadeur itinérant wa VIH hanyuma nari maze igihe ndiko ndasemerera kubera imiti yaguma ibura numva umengana abantu bashaka kumbuza kuvuga nca ndababaza nti mbega ivyo bintu birajanye zobandanya mvuga ngwanira agateka k'abagwayi hanyuma iyo dosiye ntibasubiye kuyinsaba kandi n'ukuri sinibaza ko arico nshira imbere politike sinoyishobora si umuhamagaro wanje burya umuntu wese afise umuhamagaro Jane Gapia wakoze kuba witavye kino kiyago muri yago mwakoze cane ahubwo kumpa kano kanya mwakoze cane